arambwira ngo hugumviriza ngo nibaza gusaba ikintu kugira ngo fye uzoca unyarutse ngo hama dutangure kurya isi utagase. Uwo rero yari umuntu wa mbere w'umwizigi. Ndaguca umugani mu Kirundi bakavuga ngo bavuga ngo ubutemu gwiwe bamutiza umuhoro. Neza cyane. Yo ndabwana n'umugenzi ni wambwiye guca. Uyundi mutima nawe ukambwira ati bikore. Tivyo nivyo sha. Ndonke bijya byose wabonye hadi umugore wanje yambara impuzu yumva ashatse nimba ambwiye ati yibonye kuri internet ndayikubita commande nyimbi zova Dubai imbi zova hehe izoza kuko amafaranga sikibazo ati none we burya buzima wabonye gute nambwa ati boss ubuzima buraryosha kabisa ati naje ndabona no hatorera kabiri kuko hamwe no mara kinzwi wawe tice ndo hatorera kabiri cyane bo ndibuka ngiye no kuryama mu cumba yanjanye mo cyo kuryama nararyamye ku gitanda nama yego ngabisakara namara hatembereye tuntu tundi datoze sindi umupeiza wa cyane muga nararyamye ku gitanda nari kwigere njyamako cyari kimeze gute uratse ko ari igitanda gifise televiziyo gifise radio wewe uhindura uvugiriza umuziki aho wiryamye gute kiba kimeze gute nivyo ncyama ni bitanda biva hanze rero ko musego urabona hajya ku musego gitanda turyama guca urabona ukuntu ibibati byo ngahe wacu babikora ugasanga kirafise akabati aho ushobora gushira telefone hajya rero ho gushira telefone hajya hariho ordinateur ni cyumva installement ordinateur muri nyakiba mu gitanda hanyuma aho duhindurira indirimbo babe aho ushobora kuvuga ati aha nakaririmbo ngomba gushiramo ni hajya ku mutwe w'igitanda urabona hajya haba hari umusego hoho haba hari akantu menga ni telecommande arabaranyereke kuntu nza kubigenza imakaririmbo nkeneye kuryama ariko warabaye depeize kuba umupeize hajya uvuga ntuburabona reka ndagutera inkuru nigeze kugenda kuramutsa umuntu twita ko aba yarateye imbere aba bantu baba bara Imana yarahezagiye citseyo baranyakira muri saro hari heza inzu nziza bimeze neza noneho hagira kuryama banjana mu cyumba njyamamo umva ko dushe yari mu cyumba byose byari mu cyumba ngira ku gitanda sasa ubuzi by'igitanda ndavyibuka ngeze ku gitanda sanga igitanda ryamamo ni vya bitanda bapompa nibwo apana basi iyo mba narigeze kumva ko ari igitanda umuntu apoma akaja mu mpemu kamuna kuryama sinzi ko bayita matera sinzi ko bavyita kirya kintu kijya bapompa akaja mu mpemu kamuna kuryama iyo mba narigeze kuvyumva nayo kumenya ati kumwe bambwiye ni sinabwo nigenda navyumva yuko ari matera bapompa nimba ari matera bari my friend uwo musazi kuntu naraye nabi kwere kutamenya byararaye gupompa sinazi ngo baragipompa ndaba none aha baryama ho gute ngiye kuryama ko nkumva nshize ku mubiri ni hasi nashitse hasi kira je urumva naco gitanda je gusara mbo nayo sanzwe ndabira bakoma internet cyane nkayibona mu ndirimbo zimwe wewe shawari unabira yego nayibaze kubibona mu ndirimbo zimwe z'abastari tumenyereye ngaho bo mwisi mugabo uwo munsi naje gutungurwa ko je ndakiryamyeko urumva nyene baranyereka ati rero ngaho gombye kuvuza umuziki wiryamye akaririmbo ko kuruhuka ufyondaha ugomba kuvuza akaririmbo karaba kugira ngo burasamara tatira ufise ufyondaha wewe uza kubigenza uko ikindi naco caje kuntangaza urabona nyene turamenyera ibintu byinshi sinarinzi ko hariho amadushe wewe ushobora kujamwo dufata ari nka toilette ugasanga iyo toilette hariho akantu uhagararako ikaciduga ukuye kamaguru ikacimanuka stadire kikoreshwa n'umuyaga parfait twari turamaze kuyibona wewe ngege vugisha ukuri yo twari turamaze kuyibona nayo urabona hagati na hagati y'utuntu n'utundi ugasanga hari biyo ibintu by'ibiyo nyene dabukati muri toilette umva urabona hariho toilette za kijambere twe tutarabona ugasanga ngucyanye abo nyene urabona nibijya tumenyereye toilette ya siège ni tuko turavuga mugabo hageze kuyija ko ariko utuntu umenga nibirenge utuntu umenga n'uturenge urabona ahantu nyene berekanye ko ushobora gukandagiza ko uturenge mugabo urabona duhonyoye ko guca tuba turi hasi cyangwa tuba turi kuri toilette tuba turi hasi ako bapeiza turagwira niyo toilette ntane yubona oya wowe ututwuntu uragenda ukashaka amaguru maze gushaka amaguru cya kiboro dukoresha cya kiduga nukuvuga ukuntu bimeze no ngo haba hameze nkuko hashaka hameze nkuko nyene wewe
ikintu usangaho nutwo tuntu tubiri two gusa umuntu umenga ni birenge nyene berekanye bacapye k'ibintu by'ibirenge uragenda akaba ari twuhonyora ko twaretse gakiduka kakiduka umva n'ibintu bikoreshwa no muyaga nkonyene byo kubuhinga hanyuma nyene ivyo bintu biri ngahe mu Burundi wacu mu Burundi washize ayo mazi ariho arateye abantu bateye imbere kabisa barayafise ibintu nyene nk'ibyo hama nyene rumva jewe nyene nabe nyene ndavyifatamwo mugabo ndavuga ati jewe reka nyene umva twa tuntu nkitubona naravuze ati katiga tuntu ndaduhonyore ko ndabe mugabo ibyanjanye simpa ndabikoze mugabo reka ndaduhonyore ko ndabe ndaduhonyore ko mbonera dutse naje ndatangara hagati y'utwo tuntu hariho utuntu tutubwife tumeze nk'ibiyo baba baragize hagati gucanye nyene twakijambere nyene bwa mbere ndabibonye mugabo naramenye ndavyifatamo kandi bigenda neza sinamaramara nyene arambwira rero mva ariko akabazo k'amatsiko toilette yaradoze urakora icari cyakujanye amazi yo arya amazi duhora dusanga muri toilette wararosa ahantu nakabutuco kabona akantu cufyonda kameze nka antene utugafyonda ayo mazi akacaza kandi ukuye ko kaje bisubira bikadibira bikagenda hagacasubira hakamera nkuko bisanzwe hama umva niho yambwira ati rero wanje wahabonye gute muhongo ati yewe ati ahubwo urarenze ati bama bavuga inzego turugwego kubera ko bo nari maze gutembera za kiriri tuzi ko hari amazu meza za mutangaside ndafise abagenzi benshi twatemberana nkabona amazu bafise nabonye uwo mugabo nawe arenze kabisa hanyuma rero niho yambwira ati rero urabona ibyo byose kugenda bishika ko muhongo harya hari ikintu nahebye kandi ikintu nahebye naragikunda cane timbere nico gutangaza ndege fusari kimwe mugabo icyo kintu yarakunda kucimfinda kujya kontu nyene muga namubaza cyari cyo ntakimbwira akambwira ati kandi rero ikindi naco ibintu tuzoturaganira kenshi tuzoturabigira nk'ibanga ati kubera hari ibintu ushobora kuzovuga bikagukorako nanje kubera ko mico gihe ni vuga ati je nishakira amafaranga iby'Imana ni wari no kumbaza nivyo gusenga ni wari kumbwira kuko umwanya wari wose antelefone ndabanze ko tugiye kurya ubuzima tugiye kuryira umva yagerageza kunkoresha ibintu byo kuryiraha kujya nibagirwa ibindi bintu inzi kwemera ibyaza kumbwira hanyuma niho yambwira ati ati rero umviriza rero ikintu gitumye kabiri tubonana jewe ikintu ca mbere nyikubona umunsi wa bisanzwe biraboneka ko ukenye kandi biraboneka nyene katacufise ati mugabo nanje uteye imbere tukaza turatembera za Dubai tuja ku by'ubuzima nanje vyonyohera amva je kubara mico gihe nyene agoma niyumvira ati agomba kunyihera nk'akazi nenda mukorere nyene hanyuma nyene ntera imbere mugabo nkasanga ivyo by'akazi sivyo ari karambwira ahubwo ari karambwira ibindi bintu ndamugani bose je byonyohera cyane nanje none nk'amafaranga kuko nta kintu cambabaza narabazo na bamwe mu muryango wacu bakenya kandi nawe ari karambwira akambwira ati je urabona umuryango wanje wose yuvukagera ati kubera ico kintu nahevye aricyo catumye mba mu vyo ndimwe uyu munsi ati je naho nodoza tukajana ruguru nta muntu wiwaca Kenya ti bose nabubakiye amazu meza amazu meza ati nabari bakenye umunsi bakoresha abakozi nanje rero narababazwa no mu muryango wacu kubera haba harimo abantu bakenye gusomba abandi nyene urabona mu muryango irasombasombana haraba bamwe nabiyumvira nkumva nyene ndageza gahinda nani nkavuga ati hamwe notera imbere ndumva ko n'umuryango wacu no ugirira neza hanyuma rero niho yambwiye ati ngo manda kwibira banga ati rero iryo banga ryo manda kwibira zori bike kandi bizogufasha ati rero wewe warambwiye ugomba gutera imbere ati rero muko gutera imbere rero ati nashaka rero nzoce ndabigufashamo ati mbere shakara hano ngomba ko tuzojana ati tujane ku muntu ati mugabo singaha mu Burundi tikubera uwo muntu ngaha mu Burundi tingaha abantu bashoboye ibintu runaka ati burya nta kintu sikirenga ntibahari mu busanzwe igihugu cyacu kirenga abantu bakijijo basenga abantu batembere kenshi barakubwira ko usanga hari ibyapa bita ngo eliminati fermasoni igomba kwinjira mu gucya nyene ibintu nk'ibyo hanyuma rero wewe nawe uzoce ndakujana ati nibi byangombwa genzo kurondera nta kibazo kuko amafaranga wanje n'ibintu bisanzwe abo hamanye naravyumviriye ndambwira ati nta kibazo jendi tayari arambwira ati mugabo rero avaye ko tuva ahantu ndashaka unsezera ikintu kimwe ati kubera ko hamwe twoja aho hantu ati nkamara kugushikanayo hanyuma ugahindura amasezerano
ingaruka zibizokuba kuzoce wimenya kandi yabimbwiye yarakaye cyane tego arambwira ati umviriza rero ikintu ca mbere nkeneye urambwira neza ko nutwamara kujana ahantu uriteguye n'umutima wawe ko ikintu cose bazogusaba uzogitanga. Ikibazo kigira kabiri, niba korosi ico ugomba kuronka bakagushikana kuri nivo wifuza gushikako hama gashikira ibyo byiyumviro byawe, uri tayari kutazohemuka. Ikindi kigira gatatu mubyo ngomba kukubwira, atego gutera imbere birabaho no gusubira inyuma kandi bikabaho. Ibyo abantu twita ngo ibintu byo gukizwa, ngo ibintu ngibiki byo gukizwa, ibintu byo gukizwa ngo rekana n'abakizwa ngo bijya byabo ngo bishinga ngo by'amasezerano, ngo amasezerano no kuvuga iki. Ati rero shatse ngomba ndaguha iminsi ubanza utegura umutima, ubanze wiyumvire, amufata umwanzuro, hanyuma ufata ingingo, hanyuma itariki imwe amasegonda nkaya nyene uzoba warampaye inyishu, hanyuma mu ndwi izokurikira tuzoce tugenda. Ati kandi ibintu byose bizogusaba mwimwe nzobigukorera. Ati mugabo narakubwiye ko ikintu ca mbere ava ikintu ca mbere uzobanza kumenya no kumenya ko ico kintu ca mbere ukunda ni wamara kugitanga uzogira agahinda n'umubabaro kuko bazogitwara ubona. Timbe hari n'igihe bizoshikukana kibona, kandi n'uwajashikuka nakibona uzobabara cyane. Ati rero mugabo muko kubabara cyane niko nawe uzoshutangura kuryisi, ibyo bitago no gutwika gacago kuryisi, nawe uzotangura kuryisi ndego zitembere mu hakujya kwa mabisi. Tinyimba uvuze ati ngombya kuri ikirori muri Nigeria n'ibintu bisanzwe uzogenda. Ati nyimba uvuze ati ngomba kuja muri Amerika bizoba ari ibintu bisanzwe uzogenda kuko amafaranga uzobuyafisa. Ati mbere ni washakanya hano ni wakenera amafaranga amadolari bazoguha amadolari, no wakenera mu mayero bazoguha amayero, no wakenera amarundi bazoguha amarundi. Iki cyose kibazo. Hanyuma nako kageri karambwira amajambo ndacemera nk'umuntu agwaye, nyene ndamera nk'umuntu agwaye, ariko arambwira amajambo nkumva ibintu bicumita mu mutima, nkumva ntangure kubiri yasho ntazi yo rizananye nyene ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma arambwira ati reka dusezerane, hanyuma tutaha. Arambwira ati mbere umunashima ati reka ndaguhe n'amahera ya déplacement. Hanyuma acama ndibwa ko yaciye amadesa 50,000, ambira ka déplacement maye aya taxi hama yampaye bashinira tashe nashe nyene shikira mu agenzi turatera inkuru barambaza umaze misuri mu biki koko boss nawe yari yantelefone ndamwa nti boss ntikirori kiracyashushe ntimwino misi gaho buranyihangana ndagakonje wamaye umwe nari maze gendandariza. Hanyuma niho nyene dumwa abagenzi bashikanye bavuga ati nyene urabona umuntu afise abagenzi avuga ati kandi bagurira ifanta, ndabagurira ifanta nyene mubwo ujyambwa ati mwana none we upfuye kuduzanye n'inoti upfuye iyo business uvuye gukora tubwire natwe nyene ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero urabona mu buzima umuntu aba afise umuntu w'umwizigirwa, umuntu w'umwizigirwa ashobora kubwira ibintu byose. Ndabona ari umuntu w'umupapa akuze umwizigirwa cane kuri jewe, akantu kose kabaye namuhanuza nyimba ari camba baje niwe muntu nakibwira nkumva ndaruhutse cyane. Ngira ndamubwira ntibijya je maze imisi ndi muri ibi jewe mfise umuntu arambwiye ko agomba kwituma imbo mu miliyardere umusora afise amahera nze ndaresha umukobwa numva ashaka mbere ngire na mariage y'amatarara kuje ari ibintu. Rero mu bintu byatuma keshi nifuza gutera imbere hariho stile bujya nkunda kubade ku bantu baba mama. Par exemple nkunze kubibona ku gihe cy'urubanza hari impuzu bitabaze bugibaze nazo zifise amakarite, hariho karite ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu ngira kuduka kandi zose zisumbanya amafaranga. Hariho ukuntu rero umudamu ashobora gusonesha ibaze akayisonesha gashaka kubera kujya kubitenge, hama ari ukuntu baca babifunga guca akenshi mu kirundi gitahuritse babyita ngo n'umwumbunda. Yes urumva ko ndabizi. Hama bikaba biri kumwe n'isakosha bijanye n'ikirate bijanye. Umugabo nawe akaca yambara agakostime gashonye neza, ana bya bindi by'abatama, agakostime gashonye kuri embuto
akeshi rya style je uyo ndayibonye narumva kimabuye nkavuga ati mara je no nkamahera je nzi style zo kwica umugore wanje mugabo ivyo byari ibyifuzo by'umubiri ndaraba no kubyo mbaye nyene no gatake na kimwe fisi ntako bishoboka ahubwo akajamuga nti ikintu cyose bazombwira nzogekora mugabo kugenda bishikira bon subi imbere ya gato rumva rero hana bajije mu mwiziki kwanje nambwa jewe maze imisi ndiko ndiruka mu bintu byo kuronka amafaranga no muntu yambwiye ko agomba kungira mu miliyardere kandi yambwiye yuko ngomba kuzotanga ikintu kandi ico kintu ari ikintu kiri mu bintu bya mbere nkunda kandi ico kintu namara kugitanga ngo nzobabara ngo mugabo nzoshikira ibyo ngomba gushikako ti none ndabigenze gute umuntu nyene nizera umizigirwa kuri jewe ndabwira buru kimwe cyose yamhanura kandi nkabona ibintu amaye nivyo mugo uwo munsi nagiye gutangazwa n'inyisha amaye arambwira ngo mviriza ndakabwire ngo ahubwo rero uratomboye arambwira ngo hugumviriza ngo nibaza gusaba ikintu kugira ngo fye uzocunyarutse ngo hama dutangore kuri gisi utagase uwo rero yari umuntu wa mbere w'umwizigirwa ndaguca umugani mu kirundi bakavuga ngo bavuga ngo utemugwiwe bamutiza umuhoro neza cyane ndabwana n'umugenzi ni wambwiye guca uyundi mutima nawe ukambwira ati bikore tibyo nivyo sha wewe irongera inote nawe turiyambara amashati ya mbere azimbye mu gisagara nawe utwike igisagara ngo tubimenye ego hama nyene bimaze kugenda uko nyene nyishu wo mutama nyene mugabo nyene nayo ndayakira muganda bugatereka ko mfise n'abandi bagenzi reka nyene mpanuza uyundi muntu ndagena mpanuza uyundi muntu umugenzi wa kabiri nawo mpanuje arambwira ati ubwo uhura tombe kurose no kwerekana iyo nzira tubahugiye kubaho uzuraryi ikintu wumva ushaka tumbe uraza ubuzima bwo gukorera aba boss biriko baraguharira ati nyene babaca bakubwira amajambo bashatse ntabwo wewe nawe uri kirofata ahubwo munyarukiriza mubwira ko nayo atari kimwavugana wayihinduye tumuce mufata mwisomene tumwindi somene muzoce mwurira ndege muce mwigira Uwe nawe yari umugenzo wa kabiri nyene mugabo nawe twakunda na gusangira utuntu imba nk'akantaro sakambya ati ngo dusangira ifana guco nawe kandi we mwizigirwa hanyuma wa muntu nawe naronsanzwe shorera wa mujene yatumye mpura na wa mupatro atagura kumbaza ibiganiro twagiranye ndamubwira yambwiye ukuntu kukunuko ngo yo ahubwo rero ngo tukinitiri ningoka ngo munyarutse ngahubwo ngo tuce twibara ababosi ngo tuze turigurira amarenji ropfa ngo twibere ngo tugisi umutipe yarafise imodoka abo arayifise mugabo arayifise vraiment muguravye ibintu afise nawe yokenera renji ropfa kuyigura ni nk'ibintu bito ego ko araranguza nta detail hanyuma tewa aratije ndiko ndakina umutwe nta kintu ndiko ndakina imitwe nta kibazo tuzobigenza neza hanyuma nimundi kandi nagumye impanuza abagenzi mugabo hagati aho nsubiye inyuma gato umusumwe njyamye nanje kurota ikintu ntari bwigire ndota mu buzima ibintu duhamukira babyita ngo ubuzima bwo kwicuza ubwo buzima kabwinjiramwe mugakubusohokamo bikazokugora nanje kurota ikintu ntari bwigire ndota kuva nakabaho nararyamye mijoro ndasinzira nko bisanzwe ndipfuka gashuka nko abandi babigenza hamaca ndota ndahantu ho aje ngene mu gisagara mugaye cyo gisagara nta muntu no mu yarakirimo hanyuma ndota haraza umuntu arambaza ati Shadrake bite msawa kuri ngaho wenyene nibiki ndambwira ndi bo fete ndi ngaje ngene uko nyene arabwira ngo wonyemera tukaba turatembera ndambwira ati nta kibazo hanyuma yaramanukanye ku maeskalier anjana hano nyene turamanuka maeskalier mugabo tudashika muga twaje kugera igihe turashika dushitse nsanga aho hantu njanye dushikira hano bita mu mwonga aho hantu rero mu mwonga dusanga hari abantu bariko barahiga ibintu by'ibikere urabona bijya bikere tumenyereye abantu rero bariko barahiga ibikere ni kuvuga rero ukuntu byagenda umva yarambwiye ati wewe buragumye ngaho tumanze turaba barose bikere amarero ndaguma ngaho maze kuguma ngaho abarose bikere turabakurikira tubakurikiye dusanga batonze umurongo ababuze nabo batonze umurongo kwabo ico nico kintu rero caje kuntangaza hanyuma nukuvuga abarose bikere hari igitabo uwo muntu yaca bavivuramwo bakaca baza ku ruhande hanyuma abo nabo bagiye kurondera mu mwonga bakabura baca babakata ukuboko bakaca babakatana no kuguru nukuvuga abo babuze bagiye kurondera bakabura bamucana ukuboko bakaca bamucana no kuguru arambwira ati tegerezo rabi bintu
nyene bari batonze amashene babaca amaboko n'amaguru babikubita nka hajya mugabo bari bazanye ikintu urabona hari ibintu bateka k'ibitumbura akeshi bakunda kubyita nyimba ari krayi bijya bintu basha nk'amakoto menshi abamagasha nk'itumbura abo rero bakasi amaboko baca bafata bakaca baterera mico kintu kiba kiri kimwe ibintu menga n'amakoto hama bikabira hanyuma bakaca bafata bya bintu baheje bakamva bya bintu by'ibikonjo n'amaguru n'ibiki bahejeje gukata bakaca babikuramwo bakaca babishira ku isahani n'agasosi bakaca batwara jeyo babitwara niho ntari yinze mugabo bari bafise ahandi hantu baca babisereva babitetse ari byo kurya ego aho hamva nivyo nabona uwo muntu yakaranyereka njanya aho hantu hanyuma arambwira ati itegereza urabibi bintu no kuvuga abarose bo urumva bagomba baneze gavuga ati mana ndarusimbye bo bagomba bavuga ati ndarusimbye ibyo by'Imana nyahano twari turi ntivyanabaho urumva ntivyanavugwa hanyuma umuntu gusa yambwiye ati wewe tegereza wumvirize uturaraba turabisha amaso tandi muraza kumbwira ico wabonye hanyuma niho nagiye ndarabiraba nyene ndabiraba mbona abantu bagoma barira abandi bakubitwa inkoni mbona ari ibintu bibabaje cane hanyuma umuntu arambwira ati mbesha drake sa ubu buzima bw'aha hantu ububona gute tije no kuri ndabona ubuzima buragoye kandi ubuzima burababaje cane arambwira ati none uripfuje ko urumva ubunezerewe kububamwe ndambwira ati je ubuzima kabisa ntabwo nezerewe kubamwe arambwira ngo none ngo wewe ngo kumenga ngo hari izindi nzira ngo uri kurarondera nazo umva umuntu niko yambwira mugabo uwo muntu jewe zimva sinokubwira ngo yari naka no bandiko ndibeshera arambwira ati none wewe ko hari izindi nzira uri kuracamwo izi nzira uri kuracamwo abantu bose ubona bari nka bariko barakorerwa ibi izi nzira bariko bacemwa zijya kujya bashikemo ibi bintu bacemwa zijya nzira wowe uri kuracamwo none urabona ko izi nzira wowe zizogushikana ahantu urabona ko witeguriye kuzobamwo ubu buzima numvise umuntu ariko arambwira ivyo bintu ndambwira none wewe ivyo jewe njamwo jewe ko tutaba turi kumwe wewe wabibonye gute arambwira ngo mfise amaso abona n'ivyihishije ibigaragara n'ibitagaragara byose ndabibona ibikorerwa mu ibanga n'ibitakorerwa mu ibanga byose ndabibona none wo mishiki wewe ndatangara nyene kubera uwo muntu ariko ndamishora ingoboka kandi nkaca sanga nawe ibyo mbwira byose icyo nkora byose arabibona nimba ari byo nkorera mu ibanga byose arabibona hanyuma rero maze kurota ivyo bintu maze guca niho mu gitondo nariyumviribe hano naraye ndavuga none naraye hehe nyene birantangaza cane nyene bisanzwe rero ikintu catumye nubwa nti Imana ingirira neza niko umunsi umwe ndiko ndatembera nyene bisanzwe hanyuma hari ku masaha yo kumugoroba naje guhura n'umuntu w'umwigeme mu bisanzwe abigeme biki gihe benshi bamwe mu bo tuzi canka abamama aje akaguhagarika benshi tuba tuzi karabaye sikro babandi bakoresha ibintu byo kugira ngo bibabana yaraje arampamagara biteni sawa umeze neza yego arambwira none wowe uranze ntoya okay arambwira ati je nitwunuko ati mugabo hari ikintu nashaka kukubwira tego nta kibazo ushaka kumbwira arambwira ati sorry ni bwa mbere ndakubonye ati rero nubwo ari bwa mbere je ndakubonye hari ikintu ngomba kukubwira ati none waratse ko tuhurira ahantu toya mugabo nabimubwira afise amakenga kandi sino namwegera cyane kuko narinzi ngo umutu ucumfata kuko narinzi ati ni muri babandi babayisiko okay arambwira ati mbiza rero ikintu nashaka kukubwira ndashaka kubwire atohindura ibyo rimwo ane wewe ushobora gute kumenya ibyo ndimwe je umenya amasituation yiwanje wowe urinde uri iki ushobora kuza kumbaza ibintu nk'ibyo arambwira ati nagira ndakubwire uhindura ibyo urimwo udahindura ibyo urimo giye gupfa tego tinone wewe okay uri kurambwira ko ibyo wanje bize nshira ko mayange ku mubyutse arambwira ngo nagira ndakubwire inzira wafashe nahizo gushikana uvuye mu buzima wari urimwo ugiye mu bundi buzima ati ugiye mu buzima uzicuza kubuvamwo bitagikunda kubw'imyungu runaka uri kurarondera uzipfuza gusohoka bitagikunda uzicuza utabona uburirira ati rero icyo nakubwira ubutunzi bwawe buri mu maboko amafaranga yawe ari mu mutwe mu byiyumviro no mu kubaha Imana none mwiyi Yesu uri kuritwara gute nuwo muntu atangwe kumbwira ibyo bintu ndavuga ati none wa muntu wewe byose arabizi nyimbara umupfuma ahubwo numva ntangoye no kubiri yasho biryo barabara
nene ndabiri yashe ndamujana ahantu ndavuga ati ngo tuve kwiyikote turiko tuja hano yerereye ubimbwire neza arambwira ati jewe ndasenga ati jewe nararose mpura n'umuntu afise visage nk'iyawe umutima umuhungu w'amaso manini kabisa ati yirabura afise visage n'umushatsi kunuko ati jewe nibaje kari wewe ati kandi ahantu nabona ko menga twozohurira naho nyene arambwira ati rero wewe naje ni message nashaka kuguha ati udahinduye ivyo urimwo ugiye gupfa kandi uzicuza bitagikunda hanyuma naciye numva verema nkubiswe ku mutima nyene numva ibyumviro bitanguye guhinduka numva ntanguye nyene komere ukuntu numva nyene ndavuga ati kabisa ibintu je ndiko ndajamo ndumva ntibiryoshe ngo ndiko ndaharanira ibintu runaka nyene numva nyene ubuzima butanguye komera ukundi kuntu nararyama mwijoro nkabura amahoro kimwe ati kibemwo ikindi bivemwo ntangura kwimba none wa mupatro wanje we nzomubwira gute eske nzomubwira ko nabihinduye gute hanyuma nyuma y'imisi nca ndagenda gusenga ngiye gusenga barasigura ijambo ry'Imana ariko bariko baravuga batangura kuvuga ku bantu bavuga ingaruka yo kuva ku Mana ugakurikira isi rero ndibuka ko teme y'iryo jambo bariko baravuga ku bintu bijanye no gupfa nabi ukazorinda upfa nyene ugaherengeterana iryo teme y'iryo jambo ryo muso mu bintu ko z'Imana ariko arigisha rero ariko aravuga iryo jambo ariko aranasigura nkiyoka nibyo wa mukobwa yambwiye ahubwo numva umenga mu rusengero nje bariko barabwira numva umenga ahubwo naca nisohokera none wewe cenje muri eglise bobo no pastor yasaza kuvuga n'ibintu je ibintu by'abatitswe je numva umenga ni nk'ivyo wanje nyene bariko baravuga ukuntu bamwe mu bantu basige bitirira ko basenga kumbe bari mu ibindi bintu bihishijemo bavuga ko bakozi b'Imana cyane cyane ariko arigisha ku baryo bintu dusige tubona muri Afrika y'Epfo ugasanga umugabo yubakanye n'umugabo bitwa ngo barasenga mwarabibonye ku marezo sosyo bintu nyene nkabijya ariko aravuga nyene ibintu nyene basigura ko bintu nk'ibyo hanyuma jewe nyene numva narakubiswe nyene nico kintu ndavuga ati ubwo rero ngomba kwihana bugira kabiri hanyuma cyo fata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo jewe nzotume nkena mugabo ubutunzi bwa mbere burya n'Imana burya udafise Imana ntaco bufise abo bose baragenda ari umuntu ushobora kubona mugabo ukabona araberewe mugabo yarapfuye umuntu yapfuye kera nivyo tutabona ni mpwe mu gusaza zimurimo ndavuga nti rero jewe uko nza kuba mu buzima bwo gupfa kugira ku makondisyo ngire ko yego mva haro nundi muntu kwari twanavuganya arambye ati wewe sha bijya bintu bakubwiye hajya ujya muntu nubwo atakubwiye byari byo hajya akubwiye kuzotanganya kwawe canke so none agashawe no atanga umuvyeyi wawe yakwibarutse akagusumira mu buzima bugoye akakwigisha kemera akaza gucingera kugira ushobore kubaho ngo nuko uhahamiye amatunga none kwa Rusiferi niba tuza baraguhamagara ugiye gutanga ivyegeranyo kandi ariko baramukindagiza ujya we nuzobabara wera nawe yari undi mugenzi nyene nigeze kuganira ku by'ibyo bintu ngenda agomba kwinjiramo tereka bajya bose ntuzubone bagenda teburyari amakondisho bagirako tiyo bobo iyo bwije tibo babukeye ndibuka n'ahandi hantu nari ndi mu kabare umupatro he karasomije yari arafata kantu nza numva haje mugenzi we araje aramubwira ngo bro ngo tutagenda Dubai ngo tugende Dubai ngo reka amasaha naye nyene tiko ndibaza ati none iyo Dubai baza kugenda mu yisaha ubu ni turi saa moya z'ijoro iyo Dubai ni yahe hariho abantu ngaha rero tuzobona bagenda tukabona bafise ibintu binibi mukaba tutaziyo byazananye cyane cyane nko ku kintu cyo kwivuza ku bintu by'umuntu ngo je ngo ngomba kumera nkanaka ugomba kumera nkanaka nkande nakayi uburyo yagiye mu nzira cyemwe urazize rero ikintu cyambere novuga no bwira nawe ko badukurikira ntakagira umuntu yipfuza ibintu runaka none uko abanye nakagendera mu modoka nziza icyo modoka ari yazananye nahutse uburyo yakoresheje ego simpaririye hari abantu bafise ubutunzi bahawe n'Imana bafise umugisha Imana yawubahaye mugabo hariho n'abandi bafise ubwo butunzi babyaciye mu zindi nzira rero nobwira abantu bariko baradukurikiranira kirazira kwipfuza ibintu by'umuntu kuko ntubuziyo byazananye ahubwo wokora ku giti cawe kugira ngo we nawe ushika aho ugomba gushika nyiba Imana y'umugisha yagusezeraniye uko bizoba kose nawe uzokwiza imyaka senkana uzobibamo rero ndashima Imana ko ibyo bintu nabihebye wafashe umwanzuro gute kugira ngo ushobore kumubwira uwo mupapa ati nabivuyemo bya bintu hantu tuzogenda uwo mupapa yavyakiriye gute mu majambo make
na maze kumva ko ndi muri eglise naragiye barasengera nyene ndavuga ati nyene barasengera ndakizwa kuko uwo muntu wa mbere w'umukobwa twaho yakambira ibyo wanje ntari sanzwe ndamuzi navuze ati none ibintu no bibanda nyijya n'Imana ikirangirira neza niyumvira za ndoto nazo narota nkumva nibundi kandi byose bihwanye n'ibyo wa mukobwa yambwira avuga ati jya n'Imana igomba kungirira neza yarabonye ko inzira nahise mitabyoshe niho rero namaze iminsi anyandikira kuri WhatsApp sindana mu ishuri yego akantelefona sinitabe hanyuma aca kuri wa mujene wa mbere yatuma tumenyana arantelefona ko ryo mujene wa mbere we nabo nta nakimwe namwiceka karambira ati mbiriza gwe ko kiboss utakimwita banani tewe ibyo bintu rimwe mino misi we sinzi hanyuma nkurikije icyo kibazo umbajije naramaze imisi ndakiyumvira ko ndafata ingingo ndavuga ati wapi gutungira mu Mana bifitanga amahoro kandi bitanga nta muntu afise umugisha wo mu Mana uzosanga ari karangwa ibyayura mutwe muga abantu bose tuzi ko bakurikiye ibintu byo mu mpemu ekirosho kusanga afise imodoka ari nziza muga asanga ngo itabi rya sase nkanimira bibazanga bingo kubera afise amahoro no kugira ngo yumve basi ko yo kwidroga korohewe ni nko kwidroga kugira yumve ko yoronka amahoro kuko nibitangaje kunushura kuri umumiliyardere ugasanga ngwitabirire hankuko nguratuje kindi ugasanga ofisi inzu nziza afise n'imodoka nziza ariko inzu yawe niwe ibyumba byitwa byiza byose nta nakimwe wemere kuryama murara mu gikoni nta nakimwe wemere kuryamamo je ndavuga ati ubwo buzima buragatsindwa nca ndafata ingingo maze gufata ingingo ndibuka ko naciye ntungura amayinite nca ku yindi nimero nca ndamutelefona ndamubwira ni sari bite patroni sawa umeze neza yego ndamubwira nti mbabarire gato ari kintu nshaka kubwira tubwira rero mugabo ya misi yari yarampaye kugira ngo nzomusubize kuko yampaye kwezi kose yari kiregereza habura mwindwi mwe ndavyibuka ndaciye namutelefona ndamubwira ntumbire za patro merci beaucoup warakoze kunyorianta kunyereka ibintu ibi nabiri bitandukanye mu buzima nagenda kubwira ko bya bintu nabihinduye arambira ngo wati ngo sinikunda bitano ngo kubera iki ndipo narabihinduye ni ku mpamvu runaka nashoboye kuvugira ngaha ntimugabo narabihinduye ni kuko narabonye ikiruta ikindi ngo icyo nico kizotuma mupfa muri imbwa mutakenya je ko mutima nabwo ati nibwo ambwiye nabi ndapfe nkenye mugabo ngire Imana muri jewe ndabura ubuzima mugabo ngenda namahoro kuko naho wogira byose mugukabara amahoro nta nyugo yavyo yagerageje mino miyo misarante yaguma telefone ambira ko cyo we wahinduye ibintu kandi nari namaze gupanga programa y'ibintu nyene bizogenda birakurikira bigenda birakurikira kugushika aho gomba gushika wowe ukabumpinduriye ko ibintu wowe barakungiriye nabi ati mbingaruka zoza zikuba ko wewe woshobora kuzitura hanyuma ndamubwira nti nimba ico nakurikiye kishobora kuzoja munsi yawe ni tayari kuzobica ugomba kungira mugabo ibyo byose nabigira nyene mu kwizera ariko warufise ubwana itobesha sa waharagira igihe ukimvuga abantu nk'ubunoza mbona biranteye nko mwijoro cyangwa hagize ikindi kintu yumvira naravyumvira mugabo nkavuga nti imbaraga mfise zitandukanye nizo mwijima nkavuga nti nyimbire yo Mana rero nasezeraniye ko bure ngiye kuyikurikira niyemera ko iyo myuka mibi zikankubite kamindira ubu yabo kubera ko nase kuyijamwo nta kundi bizoba ari ivy'Imana nyimba naho Imana yaravuze ko izobikubita byose bikaja ku ruhande je ndaze sinzopfa ndaye ubusa no munsi n'umwe ubwo ufashe umwanzuro urabifatiye umwanzuro ndavuga ati narabivuyemwo mbere nico gutangaza mbere naciye ndanakizwa yaciye ku telefone nyene narumvise ko adoda ibintu mugabo kumva kari karakubwira ibintu akankama nyene nk'umuntu ababaye mugabo ari karakankama nyene ibintu nk'ibyo hanyuma rero ndashima Imana ko naciye mfata ingingo ca ndabivamwo nca mfata ubundi buzima ndavuga ati nduka n'undi muntu yambwiye ati wowe gashaho uyu munsi uratambuka amaguru yawe nabiri amaso yawe arabona ura 35 mu bitaro amashuka ntibazi hanze ngo nyene basuku kacuja ngaha ngugiye mu bintu by'isi ngo ugiye kurondera amafaranga tiwo ibyo bintu wari kuraje murabona bishoboka uyu munsi chance yawe ushobora kumenya izanana rero ndashima Imana ko Imana yagiriye neza nkasubira ku murongo by'isi nkabivamwo kuko nibyo nari ndimwe nubwo naryama namva kata amahoro fise narumva ko ntaguwe neza mugabo byavana no kuntu nagoma nipfuza iby'abandi bivanye n'ubuzima nakuriyemwo ubuzima bo wacu nyene numva nayivuze ko twari dukenye ene mu bwo buryo bigatuma rero nkora ushaka ikora ikintu papa tigeze akora kugira nshobore gutunga
rero ubwo nkaba mvuze ngo felicitation. merci beaucoup. Ibi bintu byose intahe yawe ni nini, nike cigwa byagusigiye mu buzima busanzwe ushaka kuvuga ngo narabigiriyemo nubwo ntabikoze narahaswe, byanyigishije iki, isomo byasigiye niri? Eko ikintu canye byanyigishije nubwira n'abandi ariko badukurikira mu buzima ntuzobipfuza iby'abandi, kuko ntuzobipfuza ngo ushaka kumera nkanaka, ahubwo koresha ubwenge n'amaboko hamusenga Imana. Nomara gusenga Imana uzoshika ku ugomba gushikako. Imana imugishira kwandikiye naho azokwita imyaka 70 usigaje imyaka 30 yo kubamo, ya myaka 10 uzotumuyiba muri vya bindi basutuma mugabo ryasezerano rishike. Rero ndashima Imana ko ubunye nace ntangura ibyizigiro bishasha ubuzima buca burahinduka. Noneho niki inama wogira abantu yaba basore, aba mama, aba papa bariko bifuza kuja muri izo nzira zo kurondera ubutunzi mu bintu bitabereye, wo babwira ijambo nababwira niko bo biheba mu buzima. Hariho abantu bamaze guta ibyizigiro, umenga Imana yarabataye, umenga Imana ntikibaho, Imana bayifata nk'akantu gatoya. Burya Imana yigize akantu kanganuko iraba akantu kanganuko muri wewe, iyo yigize uruntu runini irazi kabura uruntu runini muri wewe. Rero novuga nti nyimba abo bantu babona ko ibyizigiro bamaze kubita nibagende basenga Imana, begera Imana, barondera ko z'Imana babasengere, bamugeta Imana je ogira umukozi w'Imana ibyumviro vyise. Erega ikintu kingorane abantu bubo tugira, abantu ntibashaka kwaturira abakozi b'Imana. Umuntu aragenda n'ibyaha akabigenda agakorera amada 30 akabigenda aja mu ngoro y'Imana akabigendana mu kugasana amahoro afise, niyo bariko bararirimba ruwanje na dorasyo agira guca kubera nubwo ari karakoma mashi arafise ko mu mutima byayanga yarazi ko yaboze mu mutima. Rero abantu bose bariko baraturi nibige kuja kwaturira umukozi w'Imana, biratuma uruhuka. Bijya bibi nuko byakubayeko niwabimubwira uzotangura ubundi buzima. Abeshi bitwaza ngo bakozi b'Imana ngo baca babitera k'inkuru ngo mu maeglise, ariko je ni bisanzwe naho bitera inkuru. Nimba nje nkihana nkakubura ngo narasambanye kuja, ariko kuri jewe simvuze ku bandi, kuri jewe ni bisanzwe kuja kubivuga kubera ko nubundi nimba ngomba kubivuga kugira ngo mbohoke, ubugomba no kwirengera ingaruka mbi zizozaza gategura ukavuga ati niya bivuga ntago none wa muntu ubukoze ico cawe nyene muri isi. Ikingezi nuko uba wabohoye neza cyane. Rero bogerageza kuza baraturira abakozi b'Imana bakabasengera bakaruhuka bakava mu ivyo bintu barimwo. Nukuri nabonye nta n'ubuzima mugabo nabonye nta mahoro arimo, kuko je mbaye ndavya amakondiso agira ko umupapa nubwo ntashimye kumuvuga ku mpamvu zo kwirinda ibintu runaka. Je narabona ko mu rugo rwiwe bitoroshe, kuko kuhirasi umukozi ukaturinda kugana inzu yose. None wewe wacu nsigurira gute agiye abara amakondiso, umuntu yacumba ubugaruka acumbira ngo nagenda bitare n'isafuriya, hari n'igihe agacererwa kurira imodoka akagira amasaha ategeza kurira mu imodoka. Rero naravuga ati mu buzima baragira mu miduga baratagata mugabo hariho amakondiso batarenga bararusha, nabo baripfuza icyo bakora mu ivyo bintu mugabo batabona aho bizozanana. Rero abantu bose ne bareke kwipfuza, nibashima uko bari, banezererwe uko bari, nyimba Imana mugisha abandi bazogushikako. Reka tugushimire ku mwanya wa Shadrake, tugushimire ku ntahe yawe. Nizere ko hari umuntu umwe cyangwa babiri ntahe yawe yafashije. Murakoze cyane. Nizere ko ubu warafashe umwanzuro uravuga ngo ngoma nkurikira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye sindosubira inyuma. Cyane gose. Ukomeze ushishikare mu nzira y'agakiza, ukunde gusenga cyane. Bino vyizigiro twizigiye ntabwo bizodute hasi. Imana izodushikana ku masezerano yayo. Amen amen. Ego. Nizere ko n'ubundi munsi nitwagukenera tukagusaba kanya uzokaduha tuganire. Mwanyaro wose ndetayari. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Gira akajambo kanyu mubwiye abantu bariko baratukurirana kuri Sandi Umujati. Eko ndashimiye abantu bariko badukurikirana bari kuri Sandi Umujati. Sandi Monsha TV. Imana ibahezagire cyane. Bofyo nda subscribe na sabone beni sabone. Sabone niyo subscribe. Okay. Bagafyonda na like kugira ngo bishobore gushikira benshi. Hama ndabiryoherewe cyane gose no kumakanya. God bless you. Namani bahezagire. Ndabashimiye namwe mwafashe akanya mugakurikirana kino kiganiro. Nizere yuko cagufashije. Abantu mwese mushaka gutunga ntabwo ari ngomba twese tuzopfe turabatunzi. Ikingenzi nuko umuntu yotunga umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima wiwe. Ibisigaye nibisanzwe ubutunzi bwo mwisi. Uburonse sava, ububuze nibisanzwe n'ubundi nta myaka 100 tuzopfa kandi nta muntu n'umwe agenda bijanye na cyane ariko biba ari byiza iyo umuntu ateye imbere akabaho mu buzima yishimye.
turemye. Dukunde gusenga, dukunde gusoma ijambo ry'Imana, dukunde gusaba Imana cyane gusumba kwizigira abana b'abantu. Imana izotugira neza. Mushishikare kudukurikirana kuri Sunday Moja TV. Imana ibaho umugisha, mukole subscribe nkuko Shadrack yababwiye, hama ibintu byose bizogenda neza. Ndabakunda, jewe ni mwebwe, mwebwe ni jewe, turi kumwe twese birashoboka. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.